Bagabo nimuze tuteke no kuri umusosi w'ibiraya n'inyama n'amaveji sindokubesha vyari biryose vyari biteye ubwoba. Bagatangura nyene urondera ivyo uza gukoresha murabona ko vyinshi nari ndabikataguye ndabisize ngaho. Reka rero ndabereka ingene ugira uratangura ukakaraba ukacuronga nyene ukata inyama zawe. Mwibuke kuzironga zewe ndazironze gusa sindabibereke hama rero uzikate neza neza. Bagabo kuzishace nyamba ukata bizito kuri izo nta kibazo wewe ibikoroheye aba ari vyo ukora ntiduswane mukama w'ikigongwe. Bagabo ntitube ba Adamu na Eva batashoboye kumvikana bari babiri ndakubwiza ukuri. Bagabo nukuri nukata iyo nyama yawe iki gihe inyama zarazimvye ni danje. Mugabo nta kibazo tuzopfa turya sindokubesha tuzopfa turya burya leta igomba kudusahura mugabo abantu twebwe ukuntu twaremwe tukunda kurya. Hama rero ucukata ibitoki twarononekaye ndakubwiza ukuri bagabo bavuga ngo ibitoki nahari ibiraya kubera agatoki turagakunda nta kibazo ibiraya navyo nuko nyene ubikata ari binini binini ucukata nyene uza uraraba neza nawe kugira tunganye imihimba nk'ico ndagikasemwo kane mugabo wewe ucuza uraraba neza ikirayo ukuntu kingana ucugikata uko nyene ubibona sawa. Twagomba bibuko ntitwagomba binini binini hagati na hagati uko nyene. Hama rero bagabo usiramwo akunyu gakeyi mu nyama tuzirunge neza kuko izi nyama tuza kuziteka tugomba tuzikarange mu mavuta ndabibereka ngaho imbere. Hama rero bagabo usiramwo nyene akamagi. Hama rero akanako n'akarungo karimwo ibirungo vyinshi bitandukanye baravyumisa rero bakaca babifyonderamwo na kene usiremwo kabone kuku urabona ko harimwo amapavuro ibitungurusumu ibintu nk'ivyo akakaroma gatoyi na kene dusiremwo kuko tugomba ko izi nyama ziza kuryoha. Bagabo nuko hama rero bagabo ndasiye nkarabanza ndabikoresha amaboko ndakaravye ntimunswanire mu makomentari abantu benshi. Ego burya inyama intuzeye inge utazereke urukundo ntiziryoha. Bagabo zigira neza uzivange kugira ibirungo vyinziremwo. Fata ya mavuta ya olive nukubitire mu isafuriya ishushe tugomba ko amavuta ashuha kuko tugomba tuziturire muri ayo mavuta. Bagabo siramwo izo nyama witonde ntuse satani agomba kutugwanya ndakubwiza ukuri satani yaratsinzwe mu izina rya Yesu mugabo bagabo twitonde ntitunyaruke ibintu buke buke ndakubwiza ukuri ntitugomba gusha witonde. Bagabo uko nyene umanza ureke bibe biratubwenke ngaho mw'isafuriya ndakubwiza ukuri ugerageze kuzisanzaza kugira zose zifate hasi uko nyene. Hama rero bagabo haheza nk'iminota 4 ziri gutekwa ku ruhande rumwe tugenda uvange buke buke uzihindure kuri rurya rundi ruhande rutari rufise rwari hejuru uko nyene witonde ugire buke buke kuko bagabo niyo wanyaruka ibintu biragira. Urabona ko ndarenda bizihindukize. Hama rero bagabo mu kanya urindire zahiye neza ku rundi ruhande uko nyene murabibona urazirindira gatoyi neza neza wongera uvange nyene. Urabona ko intuzeye umusosi wari utanguye kuvamwo nyene mu nyama. Bagabo ibyo niko twazishaka cufata ibitunguru usukemwo uko nyene uvange vyose cufata seleri iyi seleri ucukubitamwo uko nyene. Ivyo nivyo tugomba ko biza kuryosha umusosi. Nico gituma tugize ibi bitunguru tubisizemwo ibitunguru tugashiramwo n'iyo seleri muko dusukamwo ibindi bintu wongera uvange buke buke urindire gato intuzi ibitunguru bishe neza ucufata intuzeye witonde buke buke nyene uri kuvanga kugira ibitunguru bimanze bishe gatoyi utanguye kumva bimose niyo sereri mose uvange buke buke. Tugomba nyene bagabo umusosi uva mu nyama n'ibi bitunguru uze gusha neza kuko tugomba tuteke umusosi mwiza. Fata ya mata ya cocos milk aya mata mbega iri ni nazi
iki kintuze ico kintuzeye aya ni n'amata y'inazi coconut milk. Uca ufata intuzi utubokisi tubiri ukubitiremwo uko nyene. Tugomba nyene turonke creamy isupu yiryoshe gose ya coconut. Murayibona? Izi nyama rero uca nyene uvanga aya n'amata ya coconut. Sinzi ko bagita inazi mu Kirundi. Inazi coconut milk. Inazi. Kirya ndibaza murakizi ni coconut milk. Uko nyene hama rero uvange buke buke. Uko nyene ucureka zimanze zibire gatoyi. Nyene wumvire ko n'ibirungo bikwiye. Hama rero muko usira ku murumyo. Ndacensiramwo ibindi birungo, ndacensiramwo aka kajinja kuko ndumvise umenga ndagakeneye gakeyi nyene. Ko hama rero uca uvanga buke buke kugira bivangane neza muri iri sosi n'inyama. Ugomba wokongeramwo akamagi ndaza kubereka ngaho imbere. Ndari kuvanga kugira rirya ntuzi rya tangawizi rigire. Ndarindindiye gatoyi bimanze bibire biboneke neza. Ko murabibona neza neza. Ni munyagire mu makomentare. Siramwo idarapo yo muri kurabira muri mu ntera inkuru. Ibi bintu biri simple guteka biroroshe. Aha rero ucumanza usiremwo ubuki bukeyi kugira nyene ibirungo n'ububuki bimatane neza neza. Ntiwikomplike mu buzima nuko nyene uca uvanga wumvire kwa kunyu gafase ucusukamwo igice c'iritiro y'amazi asushe. Ntukoresa yakanye ukoresa asushe kuko tugomba kunyaruka ibintu. Igituma dusizemwo igice c'iritiro ni kubera tugomba ko inyama zisha neza muko dusiramwo ibindi bintu. Tufata ufundikira uzibiza iminota 25 30 zizoba zihiye. Hama rero uca urategura ibindi uza gusiramwo. Iyo tugomba dusiremwo iyi ni coriander, ikariyandere. Tugomba ngoma ndayikatagure nyene ndayigire tuntu duto duto tuza kuyisiramwo harya mu ntuze mu isosi. Mu nyuma ndaza kubibereka ngaho imbere. Ni mwitonde ibi bintu biranyaruka mutitonze barabafukuza muri paradise nka Adamu na Eva ndakubwiza ukuri. Uko niko nyene vyari bigenze. Ahari haheze iminota 25 30. Ndaciye mfata vya biraya ntereramwo. Ibiraya rero kubera bifata nyene kubera wabikasuku ntabwo bifata umwanya munini. Mbega ntabwo bifata umwanya munini. Kubera wabikase nyene bito bitatari binini biranyaruka gusha. Aha rero tugomba tubize nk'iminota 10 15 kugira nyene izi nyama zimaze guteka iminota 25 wongeyeko 10 ni sawa 15. Aho rero hari haheze 15 biri mu gusha. Ndacensukamwo ya makarote mapavro atukura na ya green ko n'ibitunguru kugira nyene bize bikuryosa umusosi. Akantu ko ni kaga spring onion kagatunguru k'amababi. Hama rero akanako karakunza kuryosa ibintu. Ntusoho kuvanga gose usire ngaho hejuru nyene uca usira ku murumyo. Izi ntuzi vege ntabwo dukeneye kuzihisha gose ngo birenge. Ni mpaka uragira ukunyene uca ufundikira bibire nk'iminota 7-8 nkuko biri kubira. Hama rero aho vyari bimaze iminota 8 biri kubira. Ndacerera ubu usiramwo kaka kariyandere ndagira mu kanya ndacenda gasukamwo uku nyene. Kamwe mpezeze gukata mu kanya. Ukagira ukunyene. Hama rero uca uvanga. Ubu rero uca ugenda hasi. Murabona ko ibiraya vyari bihiye. N'amaveji nyene kubera yahisizwe n'umuhisha hejuru. Ntitwagomba ko yasha gose. Twagomba nyene ko nyene yaryoha. Murabibona neza neza. Murabona umusosi kuri danje. Bagabo ibi bintu biraryoha ndetse ndokubesha. Ibintu biteye ubwoba mu kuryoha. Hama rero uca ufundikira gatoyi. Hama rero uca uzimya umuriro umanza urindire gatoyi. Aha vyari bimaze nk'iminota 10 bihiye.
ndazimiza umuriro kugira nyene intuzeye bishe neza. Ntabwo ari vyiza kuca warura nyene bigiheza gusha. Aca rero ugaserevuko. Aka gasosi kararyoha. Ugomba ntiwari gusiramwo umusosi mwinshi, mugabo biraryohana n'umusosi ibi bintu. Murabibona ibintu ukuntu biteye ubwoba. Ebaga ibintu vyari danje, muzobigerageze n'ukuri ndebera. Arya amata y'inazi araryoha mu ndya igihe nyene ugomba guteka uturya turyoshe. Murabibona? Sawa rero. Mwibuke kwandika amakomenti no kuyigaburira abandi. Murakoze. Bon appetit.